uyu munsi ni umunsi udasanzwe muri ubushikiranganji bwanyu, nicyo gituma nagomba ndabamenyeshe imvo z'inama. Ubwa mbere bwobwo hajya abantu bose barihenda ubushikiranganji bw'ubutunzi n'ubu bushikiranganji. Ubu nibwo bushikiranganji bw'ubutunzi. Burundi bavuze ko bukenye, mumenye n'ubushikiranganji ataco buriko buramarira igihugu, kuko ni mwebwe mujeje kuzana amahera, ni mwebwe mujeje. None naravye mu mapetebeya yose yanyu, ndahiga petebeya yo guhiga amahera ndayibura, mbona iyo kurya gusa. Ubutare wamenga carabaye icibare c'abantu, kandi n'ubushikiranganji buvyakira uko nyene. Ahubwo cumenga ubushikiranganji nibwo nyene ubutare bujejwe guha uwo bashaka, bakima uwo bashaka, bakavyumvikanira iyo ikiya ca leta ntikigere kigira ico kirongo. Ubu rero nshaka yuko ibintu tubisubiza mu buryo. Ubutare butegereza kuduhitunga, butegerezwa ko aribwo bufinansa budget de leta, kandi igitonda bwa mwivyukiranye ntegerezwa kubona 50% n'imiburiburi y'amahera prevu kuzokoreshwa yavuye muri iyi ministeri. Nico gituma ndabwira nti omwe 50% dutegereza kuzibona objective kandi bivuye mu butare. Hariho igisata naco c'amazi. Igisata c'amazi abantu benshi ntibazi nabwo ko ari ubutare, ariko n'ubuzima bwa bene gihugu. Mwebwe nimwe mu bijejwe, murazi yuko twavuze yuko mu mbona kazoza umuntu azobavoma kure, azobavoma 15 minutes aller retour. Mu mapetebeya nararavye kugira ngo mbone ko ati mbega kugira ugire petebeya mu bisanzwe waza kugira etat de lieu, nkobo n'imitumba ingahe itagira itangi n'imiburiburi ry'amazi. Amazi mu gihugu cy'u Burundi aruzuye, hauze plan stratégique y'ingene abantu bayaronka. Gushinga ibiciro, uraraba le coût de production, vyose ugaharura n'amaintere. Twe mu Burundi umuntu arunguka 80% mukumva n'ibisanzwe. Ibiciro umuntu avyuka kishingira uko yishakira. Abadandaza ni desordre, nta kintu na kimwe ubona gitunganije ku murongo. Aho birerekana yuko mwebwe mutarabankadrere b'abadandaza. Abadandaza usanga bariko bidogera obere ivy'amataxe, ni mwebwe bamukwiye kuba murabavugizi b'abadandaza muri obere, nimwe muba mubereka n'ingene vyose abigenza, mukaba rimwe mubigisha. Mugabo nk'ivyo mwahevye ngo ni obere ijejwe kwegeranya amafaranga, muga nimwe muba mwayarondeye. Uwo mudandaza tegereza kumenya guharura. Uno munsi abantu bakubwira bati twebwe ntitweexporta muri regio, ngo baca batubwira uko bitari karifye. Umenga ntaco ubushikiranganji bwa commerce extérieur ntitubona uruhombo tugize. Kubera iki ayo ma certification ataba? Twofuma tuvuga tuti yaba ministeri byumva yofu bivuga iti reka dufute abajeje certification mu Burundi, tuzane basi abo mu mahanga bazo baducertifiriye ibintu. None twananiwe mu gihugu mugomba bigende gute? Kuko igihugu gitegereza gutembera uko bigenda kose. Rero murumva ico ndiko ndifuza, aho twivyukiranye ubushikiranganji bw'ivyukiranye. Nico gituma nabagirishije inama kugira ndababwire twebwe abene gihugu ico tuvuga. Umuntu wese aduhombesha. Ubu mwebwe nimwe mwiruka muvuga muti twabonye isoko y'iki, produits iki, amavuta y'amavoka arazimvye, nyarutsa murima amavoka. Nimwe mwiruka kuraba amavoka ingene kwa revoriwa kugira mugire statistique uti mu mwaka uyu utuzo dushora izinganuku, isoko ziri hehe. Nta kindi bamwirirwamwo, nivyo bamwirirwamwo. Mbega nta kindi kintu twoshora. Leta n'imvyeyi yemeye ikintu iteza gukora. Rero turabaho vyapfiriye
tubikosore hanyuma abene igihugu hanze babone ko ubutunzi bw'igihugu bushoboka